mama wacu Yesu tukwakire dute twese turakwakira winushiki wacu utwe tibiti ngo tumenye neza ibintu meze neza aco tutuka Basiti vyawe vyose siti nawe uza uratumuri tubabaye uko tubabaye aho tugana rwose tukavuga kawe n'amahoro tukadutabara uradutabara ukamudukiza twama turi mu ngoro turi mu uratubohora twari dukemeretse uradusengera intore z'Imana tubona ubugingo utabonetse ahandi amasabo meza bene iki cyaguteye bahimani nta kindi n'urukundo umutima wawe wagombye ko abantu bapfira mu byaha bajya kubarukura ubwabanye bene iki cyaguteye bahimani nta kindi n'urukundo umutima wawe wagombye ko abantu bapfira mu byaha bababaye amen. Yesu abahezagire cyane murakoze cyane mwami Imana abahezagire kandi Imana ibahezagire mwese mwashitse hano hantu nukuri Imana izirikane ingendo mwafashe ukwitanga mwitanze ibibaharure ko nko kugororoka ikigenderera umuntu wese ukwiwiwe ndiyo tugenderera kumwe ariko urafise uko wifuza Imana yo kugenderera kujya nyene uvyipfuza kujya ubishaka bari kwicikugenderera reka tubandanye ariko tubandanya duhanye kaze sabe umuvyeyi wacu Pasteur twakire kugira ngo habe tubandanya n'izindi programme kaze. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Turanezerewe. No musi turanezerewe. Nanezerewe cyane no kubona abana bacu aba babiri cyane. Ni vyiza. No musi rero no musi w'itariki 24 z'ukwezi kwa 12 mwaka wa 2023. Yemwe turarambye. Nagira rero ndabaha ikaze mwese kandi nongera ndabashimira kuko mwaje. Imana ego ndabonye murakoze Justin. Murakoze umukozi w'Imana Pastor Gervais. Karibu Yesu abahezagire. Ndabaramukije mu izina y'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Amen. Turahaye ikaze kandi Joy irakoze. Ego Yesu ashimwe Imana ibahezagire murakoze. Amen. Turahaye ikaze uyu Claver yari yatwandikiye mu kanya biranganye. Claver yari yatwandikiye mu kanya nawe turamuhaye ikaze. Yesu amuhezagire. Yari yatubwiye ati yamara nimwaronka nimwaje ku murongo munshireko. Ego hariho rero n'ubundi afise
itelefone ya Samsung A13 nawe turamuhaye ikaze yiyumve neza. Yesu rero abagire neza. Uyu munsi nkuko mwene data yabivuze ni umunsi twibuka twama twibukiriza kugira mwaka igihe Yesu yavuka. Harabise kandi niwe yadukoranije ngaha. Rero reka dusabe mwene data Vianney iririmbire ka karimba turatwakiriza abashitsi. Nabonye ko no ku murongo wa Zoom harimo abashasha bose nabo biyumve nkuko turi kumwe hano. Yego Yesu abahezagire. Kaze bashitsi turabakiriye mw'izina rya Yesu muruhuke neza. 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 Ibyo Kristo abashitsi rero biraheze mubaye abanyamuryango. Karibu Yesu abahezagire dusangire ibyiza Imana yateguye kuri uyu munsi. Reka tubashike turi mu mbere y'Imana. Mana uhoraho turaje imbere yawe muri kano kanya. Turagushimiye ku buntu watugiriye kugira ngo tuze ngaha. Si uko twari ababishoboye cyangwa abanyabwenge kurusha abandi, ariko watugiriye neza uradufasha kuba turashitse ngaha, kandi twabonye bene bacu, twabonye abavukanyi bacu baza batugana, ariko si twebwe baje bagana wewe, kuko twebwe ntitwoshobora no kubakira, ariko turagusabye ngo batwakirire, kandi uko baje umwe wese yaje ngaha ntihagire gutaha uko yaje. Turasabye rero ngo Mana yo mu ijuru, aha niwo baraba ubabone ko amaraso ya Yesu kuko ariyo yabasesewe kugira ngo abakize. Mana ico nsabiye umwe wese ukuzogira amaherezo meza, nico cadukoranije. None kandi ntidukeka ko hano ari huri, kuko ijambo ryawe ritubwira ngo aho babiri canke batatu bazaba bakoraniye mw'izina ryawe uzoburi hagati yawe. None turaguhaye ikaze mu mwami wacu, niwigabe ibiganza, uyobora ibikorwa byose biza kuba ngaha. Mwemu wawe aduhagarikire, abari atumenyesha ibyo turi buvuge, abari batwereka aho duhonyoza amakanda. Uzokoze Mana, bari ku murongo n'abari mu nzira, Mana bose nabo mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo dusabye twizeye, amen. Murakoze cyane. Yesu abahezagire. Twamaze kuba abasangwa twese, abashitsi baba bari ku rubuga ndetse n'abari ngaha. Yesu abahezagire. Nuko adutera agakorasi kavuga ngo birondere ndabirondere ivy'Imana birarondegwa. 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 Imana birarondegwa. Sabe Barthelemy aturongore mu ndirimbo, hama natwe dukorera Imana nk'abahejeje kugaburirwa nyene. Ndamuhaye ikaze.
tuje imbere mu ndirimbo hama natwe dukorera Imana kazi. Turabikora mu bubangutsi, dusigarana umwanya atari munini cyane, turaza kubikora mu bubangutsi kuko inyuma y'ibi hariho ibindi bikorwa biza gukoreka, turaza kubimenyesha. Reka ndamuhe kazi. Haleluya. Haleluya. Noheli nziza. Dusangire kantike ya 235 batifise kandi mu cyubahiro cy'Imana turahicyubahira Imana nyine dutungutse. Nimuze bakristo munezerwe cyane, nimuze ibetelehemu, murabe Yesu mukiza havuki, nimuze tumuse, nimuze tumuse, nimuze tumuse, ni Kristo Yesu, niwe Mana yacu, ivuye ku Mana, iyaze kubyagwa mu mugoga yera. Imana y'ubwira byawe ataremye, nimuze tumuse, nimuze tumuse, nimuze tumuse, ni Kristo Yesu, muri ibecane abamarayika, muri cyubahiro ibicu uhoraho, amahoro abe mu bineze, nimuze tumuse, nimuze tumuse, nimuze tumuse, ni Kristo Yesu, tuje dushengeye mukiza wavutse, mwami icubahiro rwose kibi cawe, jambo wa data ishushanijwe natwe, nimuze tumuse, nimuze tumuse, nimuze tumuse, ni Kristo, nimuze tumuse, tumuse, nimuze tumuse, nimuze tumuse, ni Kristo Yesu. Ubuhinga bw'ibyuma baba baradufasha kuko turiko dukoresha umwanya umunsi mwiza wo kumuhimbaza. Haleluya. Yatugiriye neza, agira neza, yamyeho kandi n'ubu ariho, si ukuvuga ngo avutse uno munsi ariko yamyeho, ni igikorwa c'urwibutso. Haleluya. Ijoro ry'igitangaza, umwana w'umuntu atamenye, ijoro ry'igitangaza, mu byaremwe byose, ijoro
umukiza yatuvukiye ijoro isi yakiriyemo ijoro ryaboneye impinduka ijoro ry'igitangaza umwana w'umuntu azanye ijoro ry'igitangaza ku byaremwe byose ijoro ryiza tuvukiye ijoro isi yakiriyemo ijoro twaboneye nziza nowe nziza nowe nziza kuba kundimana rose zari zahabu imavisenga umwami yatuvukiye susuritse susuritse yatuvukiye nowe nziza nowe nziza kundimana haleluya nowe nziza nowe nziza kuba kundimana hose nowe nziza nowe nziza kuba kundimana hose nowe nziza nowe nziza kuba kundimana hose hallelujah cyubahiro kizaba ku bitugu byiwe uri umucanama haleluya kuba kundimana hose hale dukomera amashimano Yesu ahimbazwe Yesu aninahazwe ku isi no mu ijuru haleluya haleluya numvise ijwi ryawe rivuga rimpamagara ngo negera huri none mwami dacu none mwami ndarengutse vuga Yesu vuga Yesu menye icyo ngomba ko ndi hano mana yanje nta kindi nihutira uretse ibyawe kuko ibyo ugomba nibwo buzima bwanje vuga Yesu icyo ngomba ko usokwama uri imana
ibihe muzokwama urima n'Imana ibihe muzokwama urima n'Imana ibihe byose muzokwama urima Imana ibihe byose mu kubaho kwawe uzokwama werekana ibikorwa by'intoke zawe mu bo waremye uzokwama uri Imana uzokwama numva amajwi uzokwama haleluya uzokwama uri Imana zokwamara Imana ibihe byose. Amen. Imana iguhezagire. Vianney kandi ushike ngaho usengere amashikanwa usabire umugisha bakoze. Isamuheza. Mana turagushimiye ineza yawe, turagushimiye bwirukiro ingene twakoranye tukumva ijambo ryawe. None rero wakoze ijambo ryawe rivuzwe ku mugaragaro, ibisigaye bwirukiro ishengero riragukoreye ku byo warihaye mu izina rya Yesu. None rero turasabye umuhezagire uva mu ijuru, uhezagire ibikorwa by'amaboko yabo, uhezagire uburondero, uhezagire mwami mu izina rya Yesu. Umwe mu bikorwa arimwo byose zobukoze mwami, umuntu wese yagukorera agira ikiganza ciza mu izina rya Yesu, umuhe n'amagara meza, kuko wavuze ngo ni mubingeragereshe murako nazo bacunjuburira umugisha ngo mukabura naho mukwiza. Urabona ngo hembere nk'uyu ruryi mu ndimiro zayo ukuri ururyi mu izina rya Yesu. Mwami Imana twere tubona ikiganza cyawe, ugwane n'ikintu cyose cyoza kurwanya umugisha w'aba bantu mu izina rya Yesu. Mwami ikiganza cyawe kigende kituramira igihe cyose zobukoze nyakubahwa. Turabasengeye Mana bitwa abanyamugisha bibomeka ibihe byose. Urakoze data kuri Imana yumva kandi kishura icubahiro n'ingano bihabwa Imana mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Urakoze cyane. Tugira turangize n'igice cya mbere, nabonye aturangirize n'iki gice cya mbere, yakire abo bashitse, sezera abari ku rubuga, anasengere n'ishengera risabira umugisha kugira ngo duce twinjira mu gice cya kabiri. Kanze murakoze mwene data Perez, murakoze. Karibu ndabona bene data tubasengere, hanyuma tukaba dushimiye cyane nabo bose babanye natwe, abo babanye natwe ku murongo. Yesu abahezagire. Ijambo mwaryumvise, ijambo turarishira ku murongo kugira ngo namwe kugira ngo n'abandi benshi batarironse. Ndatarije cyane bo ku rubuga rw'urugendo rwacu, nivyo turasangira urugendo rwacu mu Budage,
ariko hari n'urundi rugendo turusangiye, urugendo ruja mu ijuru. Kandi ndabashimiye nabo muri duhimbaze mwese aho muri hose. Yesu yabahezagire. Reka dusengera ababene data kandi tuje dusengera namwe mwese, twongera tubaragiza Imana kugira ngo muze mumare iyi misi yose, na cane cane mugire imisi mikuru myiza. Mana uhoraho, Mana y'icubahiro, turaje kugushimira tukwereka bavukanyi bacu baje, Mana barondeye kuza ngaha baranigana n'amatereni, ariko umuhera n'imperuka bashitse ngaha. Turagushimiye Mana ko wabazigama, turagushimiye Mana kuko wabashizemwo uwo mutima n'inyota yo kurondera Yesu. None rero Mana turasabye ngo ubiteho ivyabo hari ibyo bazanye, hari biri mu mitima yabo, twebwe ntitwobimenya, ariko wewe uragenda urabona n'ikibuye ukagikuraho. Mana turakwinginze rero ngo tubashize mu minwe yawe aba nabo, Mana ngo iri jambo twasangiye ry'umukiza yatubukiye umwami Yesu nabo barironkeko, kandi nabo babe mu bahisemwo, kuko twumvise ngo abantu bari kubiri, hariho ibiremwa by'Imana abo n'abantu bose, hariho abana b'Imana abo nabo n'abavyihitiyemo. Mana ndasabye ngo aba nabo babe muri uwo mutigiri w'abavyihitiyemo, kandi bavuze babona ikiganza cawe, ni mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo dusabye bizeye. Ndagushimiye kuri aba bavukanyi bose twateranye hano mu izina rya Yesu. Turaje imbere yawe tubakwereka aho bari hose, abari ku vyuma n'abari ngaha bose ngo bahezagire. Mana uwaje bagwaye, abaje bafise imitwaro itandukanye, ubiteho mu izina rya Yesu. Mana yo mwijuru, na cane cane abaje baremerewe, Mana yo mwijuru, abaremerewe data kujana kahise canke n'ivyabo biri muri bo, Mana yo mwijuru batabona inyishu, ubaha inyishu mu izina rya Yesu. Mana yo mwijuru ndabakweretse, Mana yo mwijuru abakiganira canke abagiharira na mpwemu yera kuvyerekeye intambwe bokora, nabo ngo bashikire ubakore kugira ngo bakore intambwe, kugira ngo vyose bitungane nk'uko bishaka. Urakoze nyagora ku ngoma kuri byose baduronkeje kuri uyu munsi, tubisabye twizeye kandi dushize mu minwe umunsi usigaye. Amatereni Mana tuza gufata, Mana mu gutaha urayaduhagarikira kugira ngo umwe wese ashike muhira neza amahoro, aha hantu aze kuhavana akanovera k'urukundo rwawe, aze kuhavana rya jambo ryawe rikiza. Bisabye twizeye ni mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo dusabye, amen. Yego abazokumva bashaka kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza wabo, yabivuze birane, nimuze mu birimbize hirya y'ejo. Karibu nanditse harya, ushaka azotwandikira canke dutelefone. Gutelefona mbona vyoroshe. Yesu yabahezagire, ngire gusubiza. Murakoze cane, namwe Yesu abahezagire. Turashimira abashitsi bose bari baje kandi babivuze, ivyo bibanza ni ibyanyu.